Okay, okay. Mr. Abel, Yeah. it's your time to speak English. Yeah. How are you? Fine, brother. Yeah. I am Abel NDUWAYO. I am acting film. He's the actor, movie actor. Yeah. So you can come in India also. Many. Yeah, In India it is. He can collaborate with India it is Priyanka. film very good, very nice film, nice. Yes. Yeah. You can come and act in India. Yeah. Really? Uzonjani. Maybe he's saying that maybe you can help him to be there. No problem. We have to help. Okay. Abe ngo urashobora kugufasha ukagerayo ugakinana na ba Roheti ba Priyanka ise. Give me my number. Yeah. Where my number? Okay. He wants your number. Your number. Okay. Yeah. In the movie. Yeah, okay. WhatsApp. Send message. Okay. Yeah. Then after you have to talk to Indian people. Message ni WhatsApp. No. Nimba ari n'uburozi. Uwo murozi nawe nyine yuwa kuko afise ubwenge bwinshi kuko yankubise hasi kabisa. Jewe ibintu byashikiye kuva hirya y'Jose nari nkomeye nitegura ibikorwa byo ngaha. Reka ejo mu gitondo bucanza ngaha nyine. Ejo lo 30 mu gitondo mbyutse kurya muntu ryamye ukabyuka bisanzwe. Nk'ubwiruje muri douche. Witegura. Jizu kuguru hasi ukumvuye gitara. Isira zunguruka ndayibona. Zungurirwa bwa mbere kuva mbaho ntarabona. Irazunguruka nyine. Ngo si ibirandura. Uri uhagaze imbere y'igitanda? Nicaye ku gitanda. Nize gucya ndagwana navyo biragabanuka. Ndahaguruka ngenda nitega imitego. Njya muri douche. Ngiye muri douche. Mana yakanya gato. Ndavuga ati numva wapi? Ndavuga ati reka ngaruke. Nsubire mu cumba basindyame. Ca ndaza. Kujuza gucumba ukacuryama ega no busino bikora cyane ngo nkoresha ingufu. Kujya uja kucumba ukacuryama nyine ugashushuka uhenuka nkuko. Ndahenuka. Menutse. Nono isi izunguruka inshuro ibintu ntari isi irazunguruka mbona ndiko ndamanuka mu kinogo. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Natwe ni wa munyenga nubu kino ni Fresh TV 257 nitwa Dikuriyo Leonce the son of Dr. Vlove aka Diko. Ubona yuko twamaze kwinjira ibiganiro bihereza umwaka n'iby'intango y'umwaka turiko turabikorera mu kibanza ciza cyane kabisa nkuko muri ko murabibona nkuko munamaze imisi mubibona. Ni naho nsanze uno mugabo nawe nyine ubona yuko aba ari mwiza uko imisi iza mugabo kabisa nkunda uburyo aba yimereye cyane ku bintu bijanye n'amastyle. Abe uzi yuko abantu benshi mwavukiye rimwe badashobora kwambara nkuko ko wawe. Umaze abo twavukiye rimwe gashaho ziranga. Bashatse kuvuga abantu urazi nka 10 twavukiye rimwe. Bashatse kuvuga nk'abantu bo muronganwa kwawe. Hari nk'umuntu ashobora kubona mbisha nenda kavati none abere ahubwo yaranasatse. Tibejya bintu abarimwe nibi. Ino si tubayemwo umuntu wese afise uko abaho, wese abaho uko ashaka. Hari n'umuntu adashaka kubaho uko ashaka, agashaka kubaho uko abandi bashaka. Izo re ni ngorane. Bivanye n'imyemerere yiwe. Waja mu ishengero kanaka ugashaka kubaho uko pasteur ashaka. Ishengero ni nka company yashinzwe. Ukurikije nye niyo company yashinze ucubaho uko ashaka. Baho nkuko ushaka we. Kabisa. Jewe mbaho nkuko nshaka. Wow. Nako kantu nyene tuba tunahereye ko hakunda gusanze mu kibanza ciza cyane kabisa. Hoteli yitwa gute? Iyi hoteli nziza cyane yitwa Nibiturosa Hotel. Voilà, Nibiturosa Hotel. Iherereye ngaha mu Rumonge. Quartier mengo ni basha ni munyankoko ara nawe munyankoko. We mengo ni mu Giswahili kandi ndaharange neza uvuye Bujumbura. Ukirengana kuri barriere y'igipolisi ntugenda cyane. Ugenda nk'imetero hajya imetero zibiri hajya hirya hamwe ku gipolisi uharengana ni nk'imetero oya zirashika ni nk'ikilometero kimwe. Voilà ego ni kilometero voilà ni nyimetero igihumbi. Ya imetero igihumbi uca ubona akabarabara
kipave bafu ukaduga muri quartier wari wese wobaza kwanza ugeze aho hantu ukabaza ati nkene hotel VIP ringa mu shasha yitwa n'ibituronsa hotel ucu habona nahantu heza cyane uharyamye uraruhuka kabisa je no kugira yuko kandi nawe niho waraye rino jo niho naraye ko nahuye nico bita climatiser nahuye nico bita climatiser ahubwo hari umutipe rwari kumwe arambwira ati amazi ntigeze nogera ibujumbura ndayoge mu rumonge kwa kuntu uvanga amazi ukoga yakanye nabaye ntuzera nabaye depeiza ko nagiye koga n'ukuri ntako beshe mu gitondo noze ndayuguruye haguma haza yashushe yashushe numva ranturira bati mani kweki je ndiko ndigira ubugari ndiko ndigira marike kabisa numbwira ko wagiye mu mugongo ndiko ndigira ubugari kweli nduka numva ndahiye ndabanza ndayazimye jahani ndugura yindi system numva ntazi ayakanye ntaje ndagore ico kibazo wagize ni naco cameraman wanje yagize numvisa ko minduro ngo ndahiye abaca no mongo umunyabujumbura atazi kugorora amazi none abe nawe watembereye kuvanga amazi yakanya nayashushe ziriya buto ntazuzi gukora ndakubwira ikintu kimwe mwese nta muntu amenya byose aya amarobine aba mu mazu mwese iratandukanye maze kubona amarobine nk'amamiliyoni nk'amajana n'amajana bazi miliyoni yugiye uhasangiye urunda ugasangiye rero iyo muri n'ibituronsa yo ikubise hasi yuguruye haraza yashushe ayakanye naye byananiye habuze gato ndagicomore kugira ngo mehaza yakanye nagatere kanshi nta kundi naye acaza gurira papa kurondera yakanye ngo yapange kandi bidakunda nakayo ushaka kuri kurabona no amazi noze ashushe iba ni ibintu biba bitangaje uburyo umuntu agera hano hantu ugasanga uhabonye ibintu utigeze ubona ni Kigali tegeze ubona ni Bujumbura bisanzwe ibintu by'iterambere nka kujya ugati ntaho bitobera nta naho bitobera nta namwe bitashika urabona ko nk'ino hoteli ushaka kwibaza yuko itaherereye mu rumonge ukibaza ko turi nk'ahandi hantu nakubonye wayipibiya mbona abantu bariko baraguhaririza narayipubliye kuri page yanje abantu commentaire nasanzwe nayo ugenda ukaziraba reka kububesha ati je abantu babakinyi basima barabesha nta hotel nk'iyo iri mu rumonge boya ngo aho si mu Burundi ngo n'ahandi hantu uretse mu commentaire nabonye wamenye ndiko ndabesha ako sububeshi uno musi nahigire niho nicaye aha ni mu rumonge nuza gukamera hirya ibaza baza kubona ko hirya hanasanzwe bariko barabibona tu ego uretse iki kinyubakwa nyene uyu muntu Imana yahezagiye yateretse ariko ku ruhande nyene nta birenze bya cane ariko aha ni mu rumonge najuganje narahemeye je nakunze n'akayaga nahabonye na keya ihari nabonye hari abasore n'inkumi bakira neza abana beza wabonye ko ari n'abana beza ariko nta kuntu buba babikubera na boss wabo ameze neza abonye uburyo boss wabo ari umuntu w'umwana mwiza cyane urashobora kuba umupatron haraciye bugufi cyane ku buryo naje uganje hari umuntu ariko arambaza none nk'umuboss we mwamenyanye gute tishamwe murakazi abantu twazanye kandi nawe uri umuboss ibaza umuntu ari no babitangaje kumva umuntu abwira umuboss avuga ati ano mahirwe yo kumenyana n'uno muboss wayakuye kandi nawe usanzwe uri umuboss urazi ikintu bisigura je sindi umuboss hejuru y'umuboss yabarundi bwana we gusa sinovuga ko ntari umuboss kanshimira ibyo mfise ndashima Imana ariko ababoss mwino si bararutana n'uyu nyene hari ahantu hagera akavuga ati ageze kwa boss sinibaza ariko kwa boss mugenzi we oho yari umurenzi mwiki gihugu nyene nuko bimeze mwino si abantu bagenda barutana ari naco gituma mwino si duhari tuguma turondera kuko hari usanga utaragera urashaka kuba ufise iyi nzimwe kandi hari abafise inzu 10 nkizi senkani nkizi ijana nkizi bibaho kuzubaka mu gihugu urumva yuko rero ntuzigera ukwiza rero umuntu yarambaza ati ubu boss mwamenye gute ati ngene ari n'umwana mwiza rero nukuvuga byo kugora no kubimenya ubona muhonyora ko karengana ariko nico kiranga nyine abantu barose keshi umuntu atararonka ahubwo ni usanga ashaka kwiduza ukamenya nyine ibindi bintu kandi atanicarana ariko abantu barose Imana yahezagiye usanga nyine bamaze gutaba kwisi byose nyine ari kumenya kubana n'abantu kabisa mu byukuri iyi hoteli nanje nayikunze ariko muri byinshi wahabonye ukomeje kuvuga ni aho bari nk'ikindi kintu c'akabejya wabonye hano hantu wavuga ati ino hoteli nayo irankomye akabijya uretse amazi yakunyunzuye service nziza yo nanje nayibonye bafite service nziza kabisa itangaje hasa neza byo bafite n'ivyumba vy'akarorero hano hantu hari ibintu byinshi byiza hano hari sale nimba wararavye mu ijoro muri boîte hari sale ngaha nziza VIP climatize ku buryo umuntu wese ari muri iyo boîte
nta yashu iza kugira ngo basha niyo mugani utamba ni freshere kabisa kubera rero klimatize ibyo bintu byose urumva ko ari ibintu byiza hama ibindi wabonye bafise ibitanda byiza wa muntu ako bafise ibitanda byiza sasa ishuka ngo itera ntibaho byose zirera huje ntiziza aya niko tumaje nasanze izera gusa nakuze nyene bafise ibyumba byiza vraiment wow yego kandi urumva nyene ikaritiye ihoteli irimwo hari ukuntu hatekanye haratekanye bona ariko nta n'umuziki ndiko ndumva nta bantu bareba borewe hari n'inyoni uri kurumva aya kabisa nta n'abantu bareba borewe haratekanye n'ahantu heza ho kuruhukira harahoze n'ahantu ho kuruhuka je vraiment nuko nuvuga sinarifise amagara meza sinaryohewe cyane ariko ahubwo nyene twaje ku munsi mukuru ni nawe ndavye kuri afisha wasa n'ukuriye mbere abari bahari harimwo aba comedians benshi bari hano na We Love Music yari ngaha turarindira kuja kuri stage turakubura ubwo ntabonye We Love Music abera ucuratinya ati bajya abahungu je ndabavugana iki hano nshuti yanje jewe umwaka wa 2023 waheze ariko nawuhuriyemo n'ibisanga nayo bimwe bita ibichallenge kabisa ibichallenge vyinshi yani vikwazo none ivyo bichallenge birabandanya kugeza no ku munsi wa nyuma w'umwaka ibintu nahuye navyo itariki 31 z'u12 2023 sinabwigenda ndabibona kugeza n'ubu siniko ndasobanukirwa ibyabaye sinzi ko ari ukugwara sinzi ko ari uburozi sinzi ibyari byo ako nimba ari no kugwara iyo ngwara yubahwira kazi none gabe bisi hasira iranyereka ko je nico nagire mvuga usa n'umuntu nimba ari n'uburozi uwo murozi nawe nyene yuba kuko afise ubwenge bwinshi kuko yankubise hasi kabisa jewe ibintu byashikiye kuva hirya byose nari nkomeye nitegura ibikorwa byo ngaha reka ejo mu gitondo bucanza ngaha nyine ejo lo 30 mu gitondo mvyutse kujya muntu ryamye ukavyuka bisanzwe nk'ubwiruje muri douche witegura jize ukuguru hasi ukumva yo gitara isira zunguruka ndayibona zungurirwa bwa mbere kuva mbaho ntarabona irazunguruka nyine ngo nisibirandura uri uhagaze imbere y'igitanda nicaye ku gitanda nize gucya ndagwana navyo biragabanuka ndahaguruka ngenda nitega imitego njya muri douche ngiye muri douche mana yakanya gato ndavuga ati numva wapi ndavuga ati reka ngaruke nsubire mu cumba basinjyame ca ndaza kujuza gucumba ukacuryama ega no busino bikora cyane ngo nkoresha ingufu kujya uja kucumba ukacuryama nyine ugashushuka uhenuka nkuko ndahenuka mpenutse none isi izunguruka inshuro ibintu ntari isi irazunguruka mbona ndiko ndamanuka mu kinogo inguvu nasigara nyine zo gukubita madamu sheri ndapfuye uri mu gitanda ndamukubite mbona ndiko ndamanuka isi iribire ndamanuka nyine ahantu ibintu ntarigira mbona igitanda cyazunguruka mbona kizunguruka mbona cyazunguruka tumera nk'ikimanuka ubona umanuka manuka nukuri cyane ndakubita madamu agira ndiko ndarota kandi Jesse ndiko ndarota mvuye muri douche haiza kanya mbona biheze ndakati ibintu nibiki igabe wari kwabufatira imbara umuhero w'isi ushitse Jesse amenye ivyari ivyo hama ndabire je nabwiye yumvira ko ariko abantu bapfa je nabona ndiko ndapfa nabona ari umupfu nyene direct hama haiza kanya nga bigarutse biheze buke ndaruhuka gato madame arambaza ibyo narimwe nibiki mvuye he no ibintu mbonye birasiga ubwenge ntangura kwiyumvira ibi nibikije binje ko mu gitondo mfise ibintu za gukora mu rumonge ibi nibiki kandi byagufashe bukumbi ngaho nyene je ndibuka buca bwaho uyo tari kukoza turi kumwogeye gushikirana zeya Alvera ariko arasinyanira na Wema Entertainment mbona ukomeye ndamahoro nubwo nabise akagripe no hari akagripe gusa uvuga ati je no muyaga bibaye ndabandanya ndavuga ati kasha je ndagira mu rumonge gute kwibikorwa numva nyene no bisivye no bireka bati nagiye naho nyene nzoba umwese ndahiga uburyo biranga n'abantu turi za kujana nta numwe na telefone bajoje bose bakarindira si telefone bantu bose ba telefone sinitara kumbe wahuramye urikora kwa niyo ntambara umerewe nabi bajoje bageze bavuga yari abihivye bagira igire kudandaza mu isoko nabisibije biranka kuno cyo hanyuma amasaha 5
ndashiramo agatege naciye mbaza Yasoni ko ari umushoferi azi gutwara imodoka arambwira ndayizi na permis ndayifise ndavuga ati reka niyaranje ndayandarane mve mu Carama mpitane Jojo hanyuma cyo tumwitana Munyakabiga araza kuntwara turaza tuje nahitana Jojo iki namagara nyine barashwanira kuko utatubwiye ndavuga ati gashaka nakubwira gute gutelefona byo ndanabishobora ati no gufana ringiye ndababwira batahura tumubiri nuko ndaza buke turashikaho Yasoni ari turamutora turabanenda turana no muri eteneme rero ndihagararaho camanza ngura Red Bull ikanye ndayinwa ko awo umubiri wogira ukaja ku mwanya ico naragerageje ngora navyo ndavuga ati rekanze ko yanzi barajya rumonga ari ribi aha imodoka umuntu atarimenyereye ariyo atayimenyereye atagenda yimenyereye arayimara imbere kubera ko bararibi yagoye cyane bisaba n'umuntu umetiriza iyo modoka kuri ya karashoka imbere utayimara uyimanyago ni wowe wese utwara yego kabisa madame we n'ubu ntabisobanukirwa ingene wa mugabo bishobora kuzana imodoka ariko nari hagaze ko ndayizana ndaza ngira hamura umuntu ngeze ngaha nshinjira mu cumba bakimaho nshinjira hajya ho nyene nshinjira ku ntebe isi yasubiye kuzunguruka kwa kunini nkimanuka nshicaruka isi irazunguruka ndatumutwe ndatapfuye kabisa ubwo bampaye icumba ho haba wanje sene yagarutse ikwa kundi ko mu gitondo kujya nyene isi ndazungurirwa bikomenda ndazungurirwa isi nyine ndabona birasa ndabwira abantu ko mejewe burya ndefise ikigeragezo kirakomeye ndagwana ndagwa muri ibyo buzima iki hama hageze ku mugoroba ibikorwa biratangura bayasoni barashobora ko ntari je nyine Imana ishimwe bayasoni bara performance barakora nibikorwa ne naje gukora ino ejo gufata ama image y'aha hantu byose birananira biranka mu gitanda ico nakoze ndondera mu security njane kwa muganga anjana ku ivuriro rimwe hagiye haruguru tugezeyo ujya muganga ikintu yakoze yarambwiye ati uhurugwara diabete je nta diabete ngwara uragwara umutima ngwara arafata shiramo cyakintu ngaha cyo pima umutima arapima acambwira ati we tawo urugwara nta nibirenze gusa ndabona uri kuriruka umutima uriruka cyane abimbariye ndavuga ati iyo diabete ko ntabona ndayigwara mugo nama nayipimishe nimba uyipima ipima direct yarekano nabonye ashiramo yarakano bajomba yaracomo yarankubisa amaraso ashishira hawe nyene acambwira nayo imeze neza nayo bagusangaye ndavuga none mugabo ngire gute ufashije iki uri muganga wewe ko waje kuzura afasha abantu bamerewe nkanje numfashije iki ntaco bise nkufasha ahubwo ngo ikintu no guhanura genda harya kote bashikiye woga amazi ucuryama ibintu byose waje mu bireke ryama nimba unanywa inzoga ntuze kunwa nubwira iki ugenda uryama uruhuke naciye mvuga ati rekanze njyame kumbe namenye ko kuryama rimwe n'umuntu unaryamye wongera kubona ariko urashunguruka kwa kundi we birago ngo navuga ati kangene njyame nimba ari mfireyo nabo ndi buhinga cyanaza ndoga cyo nakoze nandikiye boss iti burya ariko abantu barakora jewe kweri amagara si meza nabuze n'ingene ntabuze gatunga umi Bujumbura ariko nta kundi niyaranjije ariko si heza ndaryamye kandi sinja kubyuka rero je nagumye njyamye gusa bajujo barakinye neza amakomedi ndumva bagira amakomedi meza baryohewe barabandanya hama kugeza igihe bihera ba love music baraje mu ijoro ndabumva kubera irya shambe nanjyamye okay ndarana kwirabuze mbona umusaza ari muri esquimete karabaye kugira ndagene kubiragenda kwiyo baraza ndashobora kubiraba gatoya nyene ndi hajya naho nyene wapi ncasubira indani ndaryama burya naciye nguma njyamye kuzungu saa 4 niho mbyutse kandi rero naho nyene mbyutse naho nabyutse nkomeye numva nubundi vya bindi nyene kugwa ndiko ndabikora ngenda nk'igipupe sishobora no kumva n'ikintu kirajya hirya meze nk'igipupe aha uri kurabona inshuti wari bwa ikiganira igipupe no munsi wa mbere ikiganira igipupe je meze nk'igipupe sindiko ndumva uduca ngaha twishi hariya hiya nakumva meze nk'umuntu agwaye malaria ari kuri kinini kinini okay kwa kuntu mu matwi bawumva menga amatwi iki rero ikintu naciye nkora maze kumva mbyutse yangorane nk'iyifise naciye ntuma umujama turi kumwe anzanire ibinini vya ntuzi vya quartel ndabinwe kugira
nibimfasha gato nkasubira gahenge ngeze kumbure nk'ibizunguzungu bishobora kuko hari igihe usanga ari malaria na tifoide vyaje ningeri bujumbura nipimisha nubwo buzima ndimwo ariko abe ibyo bintu bibaye TikTok bikaba no mu bihe wamenga uronsa kandi kazi wikorera gahari gatandukanye n'ibyo ariko urakora wo kwiyumvira ko ari ya mashamba numva ngo yateye muri filme ubwo ntiyo ntabyo nzi kubera ko uwo mwaka wa 2021 niwo mwaka wa mbere nagwanye n'abarozi bandoze barandoga inyatsi barandoga kugwara barampa amashano barandoga ngo mfe ndivuza ndagwana mbona nabayeho imodoka irasha nubo wishi yaraguye ahantu biraba byo byose byabaye mu mwaka wa 2023 birabandanya ndagwana none Imana iramfashije ndanawumara ariko biciye bibati ubumare nabi kuko ikintu nyiki hari abantu bashobora kuvuga ati umusaza aronse diri ikomeye cyane webereye mu buzima bwiza niki kireka tumuraburizamo nibwo bwa mbere naringize afishe kambona kuri afishe mwene bijya sinzere nimba banjije sinzire nimba banjije bijya ariko mu byukuri bagiye bamenya ko ibintu byose atari amafaranga ari nivyo dufasha ko nk'uyu mu boss urumva n'umujama dufitanye na zindi business dukorana arafise market alimentation yaho hepfo hari yindi business dukorana urazi ko je nkorana n'amahanga byo dusanzwe tubikorana nimba abona ndi umustaragiriga akavuga ati reka umfashe na hotel yaje yamamaze ngere kure ivyo s'amafaranga mw'abantu ariko byose ntabareka kwikika ko byo bari nabyo ariko nimba ari n'umurozi yoba yaroze ibintu ndamukomeye amashi numuhinga vraiment nta umuntu akomeye ugacuvyuka mu gitondo ukivyuka bikaba biraza ukumva uri kuri icuranguza nimba ari umuntu yabikoze respect kuko n'umurozi rega n'ubuhinga nabo n'abahinga umuntu akurikira ibintu mutanariko ni science gusa ubwo buhinga basi abugabanye ankize basi umwaka namaze kumara sinapfuye ankize basi umenezererwe ro premier basi abe mborere ko ndi bitwenga sinuko bitwengeje ariko je mbona umurozi nimba nahari koko ntanakubabarira we nabandanya roge hago gusa Imana yo yakuzigamye kugera none munsi nibaze yuko iki kinzo kuboko kwayo nacu uzoba nta naho uzoje kuko rega n'ubu nimba uri kuravuga warokotse hari gihe w'ibyo yari yakoze byari byo kukwica kandi none n'abiteguye byose uwo mwaka wose ibyo byose byagiye biraba bipfuza komfa ntibifuza komba rero kuba nkiriho nibaza ko Imana nayo urabizi irakora inkomezi z'Imana zibandanya zindi niyo mpamvu je no kuri state nashizeho ati Imana ishime nabishizeho sata y'ijoro umwaka ndawinjiyemo tu status yawe nayibonye ntibabishe ndawinjiyemo kandi Imana yiteguye ko nkorera byinshi muri 2024 mu byukuri hari abantu hari n'umukozi w'Imana aherutse kuza haheze nk'indwi imwe ndakivuga haza umumama ntazi araza asanga madamu je nari nsohotse aramubwira ati Imana yantumye ahantu umugabo wawe ari mu bigeragezo ntazomara uyu mwaka hari abantu benshi bitifuza ko amara uyu mwaka ari mubwira uko nyene iyo ni nkuru abaza madamu uragenda muyiganira kubwire uwo muntu hawo nabonye je nasanze yagiye umuntu yaje ukwambwira ibintu arambwira ati uyu mwaka ntawumara nivyo bintu nabonye hari abantu bakuriko hanyuma ikindi hari inzu uri kurubaka uzoyibamwe oya uwo mumama nta nubwo yarazi ko je no bandashinga n'umushinge uya n'umuntu yaje bivuze yuko umuntu nk'uwa baramuvugishwa ukuri none turaziranye umuma abavuga ngo namakuru ngo yatohoje abakote bubanza yaje n'umuhiri wanje yaje arabazagiza nkene umuntu w'umukinyi wa filime aba ngo araza biba uko nyene avuga ati inzu uri kurubaka ntuzoyibamo kuko hari abantu bafite ishari tuyiza gupfa rero nari mfise aga projet ko kubaka ubwa mbere nigeze kugira nerekana umushinge nkimara kwerekana ubushinge niho naciye mpura n'ibibazo kandi abantu barambwiye ko twashize umushinge kuri wavyerekanye oro ni kwa kuntu kwa witwikira ukabona ukavuga ati abantu ariko nta mashara birimo nibisanzwe kuko nubwo nogira umushinge sama yaravuye muri indasi murayizi y'Uburundi ninde muntu arubaka itaje yayakuye muri cinema ni yindi business nkora nkuko nabandi badanaza mu isoko nkuko nabandi badanaza kwa Sioni nkuko nabandi bafite utubutike abandi bafite utubare nani nafite aka business ariko abe urazi ikintu gihari nubwo wabo yakuye muri filme bobikuziza kubera iki ko ari ingufu zabo bakoresheje reka n'amafaranga naho nyene bawashizeyo ari muri filme bona bindiza basi bakavuga ati aratujyanye ariko si filme nta kintu je wirampa cyo tuma nubaka inzu rero ivyo byarabaye mu nyuma ndahora hanyuma Imana iracinzira ndaruka utundi dufaranga dukiye ndabandanya gato ndanuma mbona uwo mama aje kubivuga atarakimena yarinze urumva rero ko ibigerageza biba bihari ariko nayo n'Imana ibihari kugira ngo idutabare rero 2024 nimba yanshoboye kuyinjizamo yabishoboje kuyinjizamo
ndazi ko ari vyishigiye kunkorera mu mwaka ko jewe kuva nkora ibintu sinigeze nshira Imana kure nubwo ari abantu batabizi ibi ndabirimo nkivuga butumwa filime nasanze ariyo ifasha yo kuvuga message yo gutanga message yo gushikana ibintu kure filime iri mu bintu bituma ikintu kigera kure n'ingoga kubw'ivyo rejewe ndacari mu nzira y'Imana abe je nibaza yuko Imana iri kumwe nawe kandi bandanye gukomeze kandi je nibaza yuko atari hamwe nyene hayivuga ati harageze je mbona uzobaha imyaka myinshi cyane hageze ni navyo ejo nabiteye inkuru abantu twari kumwe hari abanyamakuru muri TNB twari kumwe turi mu modoka imwe bose bari bagise ubwoba ko umengo ndapfa je nabwira ati none burya uramutse upfa urabikweba oya gene nimba mfira mu rumonge biba byarategekajwe ko mfira mu rumonge kandi ntazobura imodoka izana ikiziga urumva nimba mpfa ndapfa kuko ntavyo wohindura twese turiho ukunyere tugenda n'abaroga bica abandi naho nyara umunsi wo gupfa ahubwo banda kuyice nawe ejo aragusanganya mugabe ibintu birasanga uburyo umuntu abakora amadiri yo kwicu abantu nkuko namenga ko nta muntu araja aramenya yabapfuye utaraja hariya bari ngo ubibone woje ugasanga hariya nije ndi chef waranyishe man uzocubaho nabi mwisi uri umurozi wongere weho nabi mwisi warapfuye kubera wanyishe ndagukorera ndakubwira ati bibiri wankorera urumva rero byiza bobireka ariko simvuze ko bandoze ntavyonzi n'ingwara zirabaho gusa neko ndavuga ni byabaye hari gihe usanga umubiri wagize shock y'uburuhe bibaho ako je nagutahuye no kubera ko ibintu byagufashe kigafra usa n'umuntu utabitahura neza niyo mpamvu nundi abayo kwikava ati nabina bintu bibaye no batoba n'amarozi birateye ubwoba gusa n'uburuhe burabaho urashaka kuruha urashaka kugwara kugira stress je nabonye ingwara yo bari nka ntuze stress canke bayitangwa iki bayita hari ndiboge byangwari gufata ukaba ugwaho nyene depression ni depression ayindi zina bayita iyo ngwara kandi je nako ndakavuga ndabwira madame n'abantu nabwiye kuri telefone nabwiye ko noba nafashwe niyo ngwara hari ngwari gufata ugwa bukumbo gaco kumbi ukaba utoshobora no kwihagurutsa ngo uje kwa muganga ukisanga gusa bagugejeje mu bitaro uri kuri serum navuze ko zoba ari izo ngwara navyo bibaho kubira na amasirese turimo nka hirya y'ejo narayijoro nja kurondera ibitoro saa 9 y'ijoro ukararayo man nararayo bukiye mu gitondo nirirwa mu bikorwa nivyo byose bashaka gutuma filme bikaza kwitaho umuryango umutwe ndawuruhisha mucamake birumvikana je nashanze nshobora kuba ndi mu bantu baruhisha cyane nuzeye uyu urakoresha ubwonko kandi yabe uri mu bantu bakora ibikorwa byinshi mu mwanya muto binakunze niyo mpamvu kenshi n'abantu bamamagara mu biganiro harigeze igihe inkozi ikiganiro mwene ibi byanyu ubwenge bwagenda cyane byo ariko barambaza nkumva biranyitse wambaza bikagenda kubera stress uburuhe bwishi bw'akazi hageze igihe rero ndavuga ati nkabigabanya na telefone harigenda gabanya nkareka kuyishura kubera ko nishinze izi message zivanga zose ngo nishura wogira abe ubona gute none ugize nakuno wogabanya ibikorwa bimwe bimwe ukabihaba bigufasha biri muri mujya mwanya mara ku social media nk'akarero niko gusa taho posting nka kujyo posting narabonye hari uburyo uba ufata muntu yo kuvugira ibintu kujyo nubwo urambwira gute ngo wofasha gukuza page yanje uri ncabwenge ngo wogira ngo uri professionnel mani professionnel siteze imbere page muri iki gihugu turimo izo professionnel zawe zizotuma ugu muri hasi uri professionnel urumva page yagonde uyicisha mu kantu henza page iduga kubera ivyumviro kanaka je ndafise target zanje zituma page zawe ego ziwawe umuntu afite utuntu twiwe niyo ndabishizemwo abantu benshi birabatangaza iyo bije biva nibiki wukishinga ibintu vya page yoduga uri muri ngo hayi byonyine sinzi none mutipe rabonye aguma avuga ngo ashira kwifoto nka zitatu ngo wamenye ivyo byotuma page iduga page iduzwa n'ama content kanaka guteramisha ngo bamenye mwonde comedy kubaganiriza shaka ugira ikigugu mu abantu baryohere none comedy ni iki igira ikigugu abantu baryohere strategy urazishoboye kabisa zo kojoza page kwigira professionnel yo aba professionnel baruziye mu isi siwe wenyene w'umu professionnel urenze kubyo ubona ko urenze uri professionnel abe kucumenga n'umuntu yagukubisa ko kantu ari uburyo gatevye ko rero nibaza yuko ibikorwa ko bigabanya byo byongira ndabikore cyane cyane kukijanye n'ubushoferi gukora akazi imodoka yitangaye ba driving byo ndashobora kubigabanya nakari kandi kazi oya koko nabonye karimo abakozi benshi ibira bindi byashara wikorera
na filime ugabanya ukoresha umutwe mwinshi wandika ya na filime ikiranduhisha cyane umuziki nawo nyene rimwe mwacishamo kadoko ya nkubushaka kuha umudirector tuzokorana nkuko Imana yampaye umuproducteur nkunda cyane amfasha ibintu bya cinema ibikorwa byose mubonamwo mubona bica kuri ABEL NDUWAYO official hari umwana Imana yandungikiye hari ibintu bibaho ukabona nyene Imana yabikoze umuntu yabyikore kakurungikira umwana gasanga aje nk'umwana wawe ikaba ari nk'inyishu kibanira nk'umwana ntibane nk'umubosi iba ari nyishu umuntu akora ibintu nk'ivyiwe ntagukorere nk'umubosi nk'ukorera boss hoga gakora nk'wifuza nawe tima higera rero Imana yuguriye inzira ikamana mu director nawe uko nyene akora yumva yipfuza ko G5 igira hano je narapambanye izina riruba kwa G5 irabaho bivuze ko ari we wese yoza kuyibandanya ngo igere kure hari umushinge bashikiye ahantu ku mushinge mwiza rero kubw'ivyo ndazi ko Imana igiye kubinkora muri 2024 ibintu bimwe bigabanuke kandi muri filime bishitse ntimumbone ntimuzotangare nzokina mugabo apana ko ngo sinema zose ABEL ntigikunda ko sanga ndiko ndaruha cyane ariko igikuru nuko mfise abakinyi benshi ngira nangaje aba G5 agurushiremo nabandi bashasha yego kubikorwa mu bana ya muribona yego kabone nubwo wowe utoboneka nk'umugabo yasura yakomeza kuboneka iciye mu bandi sinema bayikine nubwo je nuba ntayikinye nubwo nuba ntakinye umusare kandi akureka uruhuka kuko nuburanakira neza ariko ndakwifuriza no kubandanya ugira amagara meza mu mwaka twatanguye tukureke ubandanye ibikorwa nabanye muri ibikorwa byinshi muri n'ibituronsa hotel ubona yuko hari n'ibindi mwaje kuhakorera bibandanye mubi banza kongereza mandamukanije n'uyu muzungu uyu musaza hello how are you yeah we are full enjoy can you greet him yeah he wants to greet you already I greet him yeah okay Mr. ABEL yeah it's your time to speak English Vuga wewe man how are you fine brother yeah I am ABEL NDUWAYO I am acting film he's the actor movie actor yeah so you can come in India also many India it is he can collaborate with India Priyanka. It is film very good very nice film nice yes you can come and act in India really uzonjani maybe he's saying that maybe you can help him to be there no problem we have to help okay abe ngo rashobora kugufasha ukagerayo ugakinana na ba Roheti ba Priyanka ise give me my number yeah my number okay he wants your number okay yeah ndamuhi yeah okay uni ABEL turiko tubabwira yuko abantu bari mu bikorwa bagenda bakarisha n'ubumenyi ABEL se ururimi ntaba ruvuze ejo babona yurure indege agiye mu Buhinde ngahere ngo ibiki n'ibiki name please good name please yeah please no your name ABEL 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 yeah okay okay no problem so thank you okay I have to share send your WhatsApp send message okay then after you have to talk to Indian people message in WhatsApp okay I send you thank you thanks okay umusaza se na it is acting and this one actress yeah yeah she good in acting yeah okay thank you musaza se ntabatanguye umwaka neza yironkera n'ingabire turaja New Delhi New Delhi nzo speaking igiswahili hari abavuga igiswahili abaro benshi baravuga igiswahili uravuga okay simpaka guspeaking kandi nivyo abahinde bavuga n'igiswahili ariko ndanatangiye n'icongereza numvise ukizi
nivyo bakubwira ubu vyumva ndatwumva hanyuma gupronosora kubijana gusa ari gihe bincanga mugabo ngiye mvugaho rimwe kandi abanyamahanga burya nubwo uvuga rimwe waba yumvise icyo ushatse kuvuga ibindi acari yuzuriza sivyo reka none mugabo wibaza ngo nawe ngo ariko aravuga icongereza gusa kimutupu numvisemo n'ibihinde yakubitaho ariko umurundi wowe wivanze nguru mubono baraje badutora amakosa arindi uzobona mu kigani oya je ndabizi ko je nta nubwo ndicabwenge vraiment nta birenze nzi nako karagaciyemo karagaciyemo musa ibihe byiza ndakwifuriza no kandi Imana idufashije akadufasha guhuza abakinyi ba sinema ndundi n'aba ubwongereza nabwo n'abahinde hosha kabisa nubwo ntugenda hari abandi bazi indimi nka Joachim arakina sinema arazi icongereza we noneho muri filme niba atarakina sinema arazi icongereza sinamakuru urimi uziko ushobora gukina n'umuntu urimi mudahuza bivanye na filme mwakoze ukagitinga hari iterambere rihari hariho ibintu bambara bituma wowe uvuze ururimi kana kagenda gomba ivyo byose yo systeme byose bibaho canke mugakora bijya vy'amadublage filme igasohoka urabona nk'igihinde naco nyene sinitwogwa ko ururimi rurenze nago n'ururimi rwa kure ibintu byo badebagura nyene binazo kontu igikuru nuko ugeragezwa guma tuyaga tukabihuriza k'ibintu mwe na bimwe kabisa ndati byogenda neza wow umusare kandi ndaguha kanyo bandanye gukora ibindi bikorwa hoteli bayibonye mwagiye muvuga ibintu byinshi hano abantu bagiye kuza abantu hatubona kenshi cyane kabisa tuhavuturira ibiganiro byinshi kandi abantu baza mu rumonge bakeneye kurya gakeke bakeneye kunezerwa bazi hanyuma aje kuruhukira ngaha ku hoteli nziza ahantu hari nyine ubona kuri ahantu heza kabisa ko abantu bose babonye ni hoteli byarabagoye kwemera ko ari ngaha mu rumonge hari isuku hari nyine hararenze nibaze bahirabire ubona ko n'abanyamahanga bafise ibikorwa baje gukora ino bari ngaha nahabonye benshi mwijoro banatamvye umuziki bamaze iminsi ngo bashike muri hoteli barahakunda ko banywa brarudi baryohewe wow ni ibintu bizima cyane so umusanda gushimira cyane nkwifurize nibihe byiza ndagushimiye gusa nyine amasengesho yanyu arakenewe kuri sinokubesha ngo meze neza nabandi ko ndibeshe ahubwo mu guhaguruka ntunkamere kuko hari gihe usanga ndandabiranye ngaho gasanga birasarishije imbere oya mwizina rya Yesu nyene ntibanavyerekana ariko ndizeye uko umusaza araza guhaguruka n'abafana bansengera hama mu byukuri jewe sinoshira imbere yuko ibintu byose ari uburozi n'ingwara zirabaho ndashaka kuba nafashe n'ingwara zo kuruha ibintu mwene ivyo bigatuma miregwa ngira iyo shock nk'abaganga barashaka kubimfasha niba ari n'umuganga kuri kera ikiganiro umudokiteri yavyize yumvise ikibazo wagize akambwira ati ingorane yavuye kuri iyi giriki akambwira ati nimba ufata lopo ni lopo ya nk'ahantu ufate nk'ukwezi uhari niho uzosubira kumera neza nimba telefone ubura zishize muri konje rega abadogiteri ibyo byose baba bizi kabisa ashobora no gusanga yomfasha cyane aba psychologue abantu bizi inyifato z'abantu okay nuko Imana ibahezagiye rakoze This is Flash TV. We shine to progress.